sabukuru y'uwatanguje uwo mugwi Revendi kuri yo novuga mu ntara Gitega kuri stade Ngoma urukino novuga bariko bakinira novuga ibahasha y'imiliyoni 5 mu ntumbero novuga yo guhimbaza isabukuru yiwe yesi biza kurangira novuga no mugwi wa Egre Noir novuga utakaje novuga kano kabahasha k'imiliyoni 5 bongera novuga bamaramarira muhira mu birori byo kwinjira novuga kino kibuga ibitsindo wa gatandatu yesi ibitsindo 4-0 batsinzwe n'umugwi wa KCC rero kuri no munsi ni Black FM umugabane wa Buraya sibindi biko biravugwa ni mu mugwa FC Barcelona ategekanijwe kuba banagiye kubona bonano witwa Sissoko asanzwe hagarikirwa umukinyi witwa Ousmane Dembele kugira bashobore kuraba mbega no musore agiye kubandaniriza he canke kuri ino ndwi yava bidadanuka kuri Ousmane Dembele gusohoka umugwa wa FC Barcelona. Ni Liverpool ariko yaravugwa ivyerekeye Oxlade-Chamberlain yuko bamaze kuba banamushira mu isoko ku mugwi wo mukene ni miliyoni 10 gusa ashobore kuba bavanura n'umugwi wa Liverpool. Turabandanya turabibiko biravugwa mu mugwi wa Chelsea kuvyerekeye transfer y'uwitwa Raheem Sterling. Mu mugwi wa Manchester United imyemenyerezo ya pre-season bayitangura kuri uno munsi n'umumenyereza wabo mushasha Erik ten Hag. Turaza kuraba ibiriko biravugwa mu migwi itandukanye mu gihugu cy'Ubwongereza. Areola sinya amasezerano yo kukinira umugwi wa West Ham United byamaze kuba binarangira. Hariyo byinshi twabateguriye ndanakumenyesha yuko bisaba yuko ugumiza kuri 94 n'ibici 9 wamaze kumva ijwi wamaze kumva indanzi nabwo ari indanzi y'insamba yiherezo ariko ni indanzi iranga ikiganiro cyacu kizwi nka Bingo Sport. Sindije nyene muri studio za 94 n'ibici 9 ndi kumwe n'abagenzanje dusanzwe dusangiye uno murimo tunakugezaho byinshi wera ku munsi wa mbere igihe cy'isaha 4 gushika igihe cy'isaha 6 mbere tunagaruka igihe cy'isaha 1 z'ijoro gushika igihe cy'isaha 3 uti ni bande kumbure wo buri mushasha yano mazina yoba ari rwa mbere uyumva mu matwi yawe abasanzwe tumenyereye nuko baza bamaze kumenya ni bande turi kumwe muri studio kumbure mere ku ruhande rwanje rw'iburyo ndamutse uwitwa Pacific ndanakuramutsa ndaguhikaze nizere yuko waramutse impundu amarembe kumbure muhira ni sawa momo Jevrema ko bwanje ndashima muri hose ni sawa nabyutse impundu amarembe. Uyo ni Pacific washaka wamwita Pique ariko ku rundi ruhande ndafise uwundi musore Kai Havertz wagomba wo mwita Pau Torres wagomba ni Olivier Irakoze sinzi icyo yakoze kuba yaranavutse none avuga nti nayandi mahigwe nirindi teka kubana nawe kandi kuri 94 n'ibici 9 ya momo meze neza ndakuramutse ndanaguha n'ikaze novuga muri studio za Black FM ndamutse mugenzanje Pique ndamutse mugenzanje Viateur novuga tugiye gufashanya novuga kino kiganiro cyacu kuri no munsi ndamutse abakunzi bacu aho baherereye bamaze kuba novuga batwereka ko turi kumwe 5 kuri 5 kumbure ni ikintu ciza ndabatumira kugumiza novuga gashinge kuri 94 n'ibici 9 ubona ko yes twabateguriye byinshi bigiye bitandukanye ntibacike bagumize kuri 94 n'ibici 9 ni Black FM ni nkuru yo mu muji nk'ibisanzwe ni nkuru yo mu muji Black FM ariko ku bundi ruhande ndi kumwe n'umusaza asanzwe ava mu buraruko bw'u Burundi neza na neza amenyekana mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2005 murabizi neza amenyekanishijwe n'uwahoze arongoye igihugu cy'u Burundi nyakwigendera Petero Nkurunziza n'uwitwa Ndwayo Viateur washaka wamwita Vivi ndakuramutse ndaguhikaze kuri 94 n'ibici 9 nanje ndakuramutse momo ndamutse mugenzanje Olivier hariya ndamutse na Pasi hariya ndamutse n'abariko baratwumviriza hama tubabwira ati karibu dusangire ku nturire twabateguriye ikiringo cy'isaha 1 n'iminota 40 turiko turabatesangurira ibintu bijanye n'umupira w'amaguru kw'isi yose no muri Afrika. Yes birumvikana ku bakunzi b'ikiganiro Bingo Sport nuko nza kwakira abakunzi bagera kuri 3 nkasoma message zishika kuri 5 munatwereka neza yuko turi kumwe namwe akanimero ni kakandi nyene 61 47 58 57 61 47 58 57 kumbura na message zanyu mushobora kuzirunga kuri iyo nimero nyene. Reka twakira umunywanyi wa mbere none avumvuga nti
ariwe yuguruye kino kiganiro Bingo Sports. Hello. Yes momo. Yes, tuvugana nande ukaba twakuye uri hehe? Umeze neza nkuko byabana jamari ngaha muri disa nyine mu banyu wanyu. Umeze neza? Yemeze fresh. Sangwa ikaze ku bwami bwa 94 n'ibici 9. Ndahari inkuru yo muji ndayibonda yumva ndayifise sana. Inkuru yo mu muji. Yego kabisa. Yes, karibu navuga ikibazo canke intererano nizere ko turi kumwe kugeza igihe cy'isaha 6. No gushima cyane yo kundi y'abasore muri kumwe bose ndabaramukije kabisa bakomere kabisa. Yes, turakuramukije nawe. Mugira ibihe byiza rero mu mpe bishasha. Asante sana ugumiza gusa kuri 94 n'ibici 9. Sawa. Urakoze cyane Jamari. Uyu n'umukunzi w'ikiganiro Bingo Sport. Unabona kisivyo witwa Kapalata Felix muri no misi bagwanira umurongo. Burya ni Felix Kapalata canke ni Felix ari kujya Kapalata? Ni Felix ari kujya Kapalata. Ni Felix ari kujya Kapalata. Yes kumbure momo uvuze Kapalata wawumva yuko sinzi ko twokwakira undi munyanya ku murongo wa telefone. Aro Black FM. Yes hello. Turavugana nana twakuyari. Bakuye hagaze ku mutangano Abubakar nk'ibisanzwe umuntu wacu wa Abubakar. Yewe kayenda bemera gose. Salamu hashize mu isoko mutamu. Kaze kabisa turaha ikaze mudukwanirize mutubarire. Uwitwa Mohamed Salamu za mwamaze gushira ku isoko. Hari bishasha mu mpa. Yego uwitwa Konkwa yarahiye yuko agiye kubandaniza mu yindi migwi bivanye nuko mwamufashe. Ujya muhungu ndamwemera gose. Tugushimire Abubakar. Turi kumwe nawe dukomeze tubumviriza. Urakoze cyane. Gushika cy'isaha 6 turi kumwe. Yewe yabagaye ni joro ryose. Ugumane na. Asante sana. Abo ni bamwe mu bakunzi b'ikiganiro Bingo Sport. Yesu twakirindi ku murongo wa telefone. Yes, aro Black FM. Hello. Ni sawa. Ni sawa turavugana na Dohamagari. Felix. Uko vyama. Felix wewe uri umuntu wacu sana. Yego. Twabonye sha. Ari undi muntu asiga. Yes, nakumva kabisa. Mahoro Felix. Bariko barakumva. Ari undi muntu sha uno yagukubise ku ntoki. Feli. Muzitsi buraya ni kwa kundi nyene amakuru na FC Barcelona na menshi bakundi nyene hahandi twabiguteguriye Felix. Sawa ugumize kuri 94 n'ibici 9. Yo no kuyena ngo mpindure. Asante sana. Mera ni Felix ndashobora gutanga none avuga ni bonus ya telefone zibiri kumbura imbere yuko nza kuba none avuga nti nza kuba ninja neza ndamwidondera. Sinzi yuko twohera mu abo babiri uvuze twohera kuri uyu. Aro Black FM. Aro Black FM. Yapu ni sawa. Mama vipi? Salama tuvugana nande? Ndabaramugije mu SFT. Polisi. Amahoro. Cyane mutama Pacifique ngaho yubaho. Turavugana nande ariko duhamagaye aramajahe. Anselme mubwiza. Ni sawa mubwiza? Santos. Wapo turabumviriza. Ugumize kuri 94 n'ibici 9. Muri yo mu muji. Twabateguriye byinshi bigiye bitandukanye. Kumbure turashobora kuba tunakwikora ko ku butumwa. Twakira umunywanyi wa nyuma. Yes, Bingo Sport. Kabunu momo Muri. Umeze neza Haji Manara. Timu Bingo Sport naone menea kabisa. Kama kawaida. Kwa kweli mnajua kitu kimoja? Radio ikianza kusikilizwa sana na watu wengi na ndio jinsi ugumu wa kupata line. Unaweza kuwa mgumu. Unaendaga unakuwa ni mgumu. Unajua mimi ningekuwa kwanza. Lakini tayari watu wamekuwa wengi hivi sasa na kesho itakuwa mamilioni. Ndio hivyo tunategemea. Lakini naomba nikushukuru sana bwana Kabunu. Naam. Unajua unapokuwa unatikisa hiyo mitere hiyo kipindi unaigusa unatoa ile zile ingingo nguru unazitoa vitu vya habari unakuta hiyo mitere hiyo pandikana kuteremsha huko kwenye mtu iko tafikie kwamba moyo yaani roho
Imetulia wanaji. Lazima kiwi ni kiweke. Lakini kitu kimoja. Naam. Katika vichwa vya habari kuna habari kuna swali ambayo nimewalaza nayo amkuiweka katika vichwa vya habari. Vichwa vya habari bado tunaifanyia upekuzi bana, kesi unajua kwamba kuhusu kutoa habari Burundi inakuwa ni jambo la ni shida kubwa zaidi. Inataka tunafanya upekuzi ili mradi tunakitoa kitu ambacho tuna fact nacho na tuna uhakika zaidi. Ndio vizuri, maana kutoa habari yenye kuwa na uhakika ni jambo bora zaidi. Maana mimi nakaa niko makini sana. Kufikiria nipate majibu ya wasemaji wa hivyo vilabu ambavyo nilivitaja kesho, maana na waugua sana wasemaji hao. Nafikiri kwamba unaweza kutupa muda wa dakika kama wa saa 48 takriban kama siku 2 hivi. Nafikiri kwamba tutakuwa tumesha ripotisha. Hata ikiwa kesho, hata ikiwa kesho kutwa, mimi nahitaji mtanipangia tu katika vichwa vya habari kwamba kuna habari ambayo tuliagizwa leo ipo katika program, tutaitoa ya kuhusu wasemaji wa vilabu vitano ambavyo tuliambiwa tutafuta. Sawa sawa. Bwana tupo. Msumari wa moto mwenyewe. Pamoja na ndugu yangu Olivier. Yapi msumari wa moto Haji Manara. Irakoze Olivier. Yapi Haji Manara wa Burundi. Bwana hiyo kabisa nifaa. Manake na leo saa 8. Leo saa 8 katika ofisi kubwa ya timu yetu Interstar. Tena huyo tutakuwa naye mazungumzo kumalizia kabisa. Kumalizia nini? Mkataba. Pale tutakuwa naye tena pale maana tunaelewana kuhusu pesa. Maana leo ndo saa tena tutakuwa naye pale tuangalie kama kiwango ambacho sisi Interstar itakuwa imetoa na kile alichokisema kikiweko vizuri itakuwa ni saini moja kwa moja. Tukushukuru sana msumari wa moto. Bwana macho tunaanza tu 94.9 mwanzo mpaka mwisho. Asante sana. Kumbure dushobore kuba tunasoma ubutumwa ngerageje kuraba novuga duhere kuri ubu butumwa bw'uyanditse ati shalom ndi artire novuga ku muzinda muri Chelsea na Real de Madrid havugwa maki mbega Neymar ngo ashaka kuja muri Real de Madrid mwirambire turabakunda cyane hezagirwa. Ayarahara makuru arahari. Yesu yanditse ati karibu basore bacu tubateza abiri mudukwakwanirize ndi Santiago kumutanga sida. Asante sana. Uyanditse wundi ati ndakuramukije mutama wanje ndi Demira mu Ruziba ndabakurikirana buri munsi hama nashaka muze kumpa amakuru ya Eden Hazard mu wa Real de Madrid. Undi yanditse ati bite batama amateka turabahaye ikaze mu kiganiro Bingo Sport ni Abubakar mutubwira ibivugwa mu ntamba z'abigeme twabiguteguriye mutama Abubakar. Undi yanditse ati kaze muduhe amakuru mwaduteguriye ni Felix Kanyosha kujya kaparata. Ubundi yanditse ati bite ndi Desire kubinterekwa murahawe karibu muduha amakuru ya Robert Lewandowski ndetse n'uwo bita Ousmane Dembele mu mugwi wa FC Barcelona twabiguteguriye byose. Yesu ubundi yanditse ati bite mu amakuru ya Ansu Fati. Yesu ubundi yanditse ati Momo Pacifique kwizera Viateur amakuru yanyu hama ndi Santos Mucarama umukunzi wanyu hama mundabira makuru ya Barca na Chelsea asha mubahwe ngumana namwe novuga kuri 94 n'ibice 9. Ubundi yanditse ati namahoro ndi Richard mu buterere turi kumwe gatanu kuri gatanu mudusesangurire kumbure sinzi ko twose imbano no wa Bonisi ku murongo wa telefone aro Black FM. Hello. Oui, turavugana nana duhamagara ari. Ndi jama nagomba ndagusaba abantu ndabira makuru ya Messi muri Paris uzobukoze kabisa. Ugumize kuri 94 n'ibice 9 twayaguteguriye. Nubizi gente byo hanje nje byo wanda hanye ndubanye nubizi jama ari. Twayaguteguriye ugumize kuri 94 n'ibice 9. Komera. Asante sana. Yesu undi yanditse ati tubateze yomi gatanu kuri gatanu ndi Fefe Ferdinand ngaho mu Cibitoke Bujumbura i Madrid mumbwire amakuru ya Jude Bellingham twabiguteguriye byose muri kino kiganiro. Undi yanditse ati yes Bingo Sport nitwa Megastri mba mu Kamenge ndagusavye mbwira amakuru ya Mbappe twabiguteguriye. Ubundi yanditse ati ni Pascal ngaho mu Ngagara umubanyi wanyu Momo biranezera cyane iyo amasaha ageze kumviriza amakuru y'inkino mwubahwe aha muri
studio ya Black FM turi kumwe mpaka mwisho. Asante sana. Undi yanditse ati salama batama b'amateka kaze mu bwami bwa Black FM 94.9 mudukorera umuti unifiakre umubanyi wacu ngaho novuga muri quartier y'icumi mu Ngagara. Undi yanditse ati kaze bingo sport yes dusesangurire ikindyohera kurusha n'ukuntu mudushikiriza ibigezweho yes mu binezerera cyane Imana ibahunde imigisha uko mungana na merekezo y'isi ndi Vianney Gitega. Asante sana Vianney. Byumvikana neza yuko n'ubutumwa bw'abakunzi b'ikiganiro Bingo Sport tuninjira neza na neza mwidonido rya kino kiganiro cyacu. Unabona yuko duza kugihera hariya mu buraruko bw'u Burundi neza na neza ni kuri Stade Gatwaro match ya mbere urukino rwa mbere ku ruhande rw'umugwi wa Tigre Noir inyuma yo kuba banaronka uburenganzira bwo kushobora kuba mu migwi igiye gukina ikicaro cya mbere no navuga ni mu mwaka wa 2022 ushira 2023 mu gihugu cy'u Burundi. Uno munsi barateganije urukino ruzobahuza n'umugwi wa Messager Ngozi. Unabona yuko nkuko binavugwa ni umugwi wa Tigre Noir usanzwe uva mu navuga ni mu ntara ya Makamba ani mu banuko by'igihugu usanzwe yarongoye no navuga ni umugwi wa Aigle Noir the Fighters mbere yakarongora n'ishira hamwe Fondation Pax yahoze arongoye inama nshinga amateka y'inkenguza amateka y'u Burundi akarongora n'ishirame ry'umupira w'amaguru mu Burundi. Unabona yuko n'uwitwa Nyeniteka Reverien Ndikuriyo inyuma yo kuba anagerageza umugwi wa Aigle Noir the Fighters mu nkino zibiri banatakaza inkino zose kuri uno munsi rero aza kuba yishikiye neza na neza ku kibuga citiriwe Gatwaro hariya mu ntara ya Kayanza kuraba umugwi wundi uzoba userukiye intara ya Makamba. Ndiko ndavuga neza umugwi wa Aigle wa Tigre Noir aho bazakoratana mu mitwe n'umugwi wa Messager Ngozi. Ni Messager Ngozi mu rukino rwo gushobora kuba banahimbaza no navuga ni imyaka 52 aho yari kwarahimbaza mu ntara ya Gitega ku kibuga citiriwe Ingoma aho yateganije urukino rwo gwahujije umugwi wa Aigle Noir the Fighters n'umugwi wa Messager Ngozi. Urukino rwaje kurangira ku ntsinzi ya Messager Ngozi ibitsindo 2-1 ya Aigle Noir the Fighters batahukanye igikombe n'ibasha y'imiliyoni 5 ariko ku rundi ruhande ni Aigle Noir the Fighters batahukanye miliyoni 3. Kuri uno munsi Nyeniteka yavuze ni burya iyo byankiye mu buryo reka ndabe ku mubafu naho ndabe na Messager Ngozi kuri bano basore batarenze imyaka 17 wumve neza ni Tigre Noir batarenze imyaka 17 unabona yuko baje banaduga mu cicaro cya kabiri banabikora neza. Umwe mu equipe no navuga ni bo bafise cohesité y'ubwoba abasore bakiri bato banabikora neza mbere mu migwi yoba yinitswe zwe gose mu gihugu no navuga ndi mu gihugu cy'u Burundi mu cicaro cya mbere. Uyu n'umugwi wa mbere uba witeze kuri qualité ya football bashobore kwerekana no navuga ni muri deuxième division. Rero kuri uno munsi igihe cy'isaha 9 urukino ruzoba rutegekanijwe hagati yabo na Messager Ngozi aho byamaze kuba binamenyeshwa yuko urukwinjira ari ku buntu. Rero nizere yuko ni Tigre Noir nabo nyene bagiye kuba banatwereka niyihe shusho inyuma yo kuronka qualification yo kwiyunga ku ncuro yabo ya mbere mu cicaro cya mbere bazuba bazanye muri none gaganwa rishasha baritari basanzwe bamenyereye. Yes Momo bivuze neza novuga byagiye kuba novuga bimenyekana ku mugoro ku munsi wejo. Yes aho novuga biciye ku rubuga novuga ngurukana bumenyi bw'umugwi wa Aigle Noir the Fighters bivugwa ko hategekanije urukino kuri no munsi birumvikana igenekerezo rya 28 aho novuga umugwi wa Tigre Noir batoya b'umugwi wa Aigle Noir the Fighters novuga wabivuze neza inyuma yo kuva novuga mu cicaro cya kabiri baduga novuga mu cicaro cya mbere baronka uburenganzira bwo kuzokina Primus League. Yes nakajyo keza novuga ko kwipima ingufu na cyane kurana ama equipe amwe amagiye akomeye amwe novuga bizogenda bihura novuga muri rino higano rya Primus League novuga next season. Yes ni kintu ciza novuga kwipima ingufu kuri no migwi komakomeye wabivuze neza ni mu gihe novuga Aigle Noir novuga bakuru babo kuri bakuru babo novuga batitwaye neza novuga muri zino nkino wabivuze neza mu rukino novuga go guhimbaza isabukuru y'uwatanguje umugwi Reverend kuri novuga mu ntara Gitega kuri Stade Ngoma. Urukino novuga bariko bakinira novuga ibahasha y'imiliyoni 5 mu ntumbero novuga yo guhimbaza isabukuru yiwe. Yes biza kurangira novuga no mugwi wa Aigle Noir novuga utakaje novuga kano kabasha k'imiliyoni 5 bongera novuga bamaramarira muhira mu birori byo kwinjira novuga kino kibuga ibitsinzi wa gatanda. Yes ibitsindo 4-0 batsinzwe n'umugwi wa KCCA. Rero kuri no munsi
Yesu usanzwe arongoye novuga no mugwi vendi kuri ari nawe yawutanguje yagize ati kumbure mu gihe byanse novuga kuri bakuru babo reka ndabire kuri bano bana bakiri bato ati kuba vyankiye mu migere reka dushire mu mashi turabe rero ni kuri no munsi novuga aza kuba urukino rudasanzwe ndetse hagati y'umugwi novuga wa Tigre Noir n'umugwi wa Message Dongozi rero turindire nimba bano bana novuga bakiri bato b'imyaka 18 wabivuze neza Yes nimba baza kuzana uvuga bagahagarara neza imbere 17 nako nimba baza kuzana neza nabana bafise imyaka 17 arabaho umwaka umwe batarako urumva urukura bakuza reka nakubwire nti nino Tigre Noir unabona yuko umupira bashoboye kwerekana muri deuxième division benshi barabonye banavuga ni uno mugwi bawitege mu kicaro cya mbere kumbure tubarindire yes. Kuko n'imigwi ibiri yaduze muri qualité ya football berekanye yarabonetse yuko ni bamwe mu basore bafise akazoza keza mu gihe boguma hamwe ndiko ndavuga uno mugwi wa Tigre Noir mvuga n'umugwi wa Magara Young Boys baragerageje kubiraba mu ni Tigre Noir twavuga ngo ingwe zira hajya ni ingwe zirabura ningwe zirabura ugerageje kubiraba ni nakajyo keza ko kuvuga ati twebwe twavuye mu gicero cya kabiri tuje mu gicero cya mbere icyamero cya mbere n'ikintu tuzi zisaba kuba ofisi nkino nyinshi kandi kuba ukomeye avuga ati reka rero niduhere kuri twatugwe twavuga ngo tubayabaye duto reka duhere ku bigwi binini ko twibukanye yuko Message ngo zihajya n'umugwi ukomeye ni kiniro ciza cyo kwipima kugira barabaho bageza bazashobore kwirimbura bavuga ati ko twaje mu gicero cya mbere nitumere nka babandi tuza igicero cya mbere sezo ya mbere baje kurahura ukahiga aho wababonye ukababura ni nakajyo keza ro ko mu mugwi wa Tigre Noir yo kuvuga ati reka turabe dutangure kujya mu mugwi munini komsa indi migwi kuko turayizi zo bibayabaye nitwabona dushoboye kwigenza neza imbere ya Message tuzoshobora kubona ukungene dushobora gukenyura ku indi migwi ni nakajyo keza ka nyene cyubahirire Vereriyo ndi kuri avuga ati umugwi mukuru nizeye ko vyasi nkino zibiri nagerageje nka wa mahirwe tukavuga ati igihe bakinana na Message ngo zibakinira kuri stade Gitega ingoma ku miliyoni 5 agabasha harajya kumusaba kuri we yo kumunezereza yo kumuryohera umunsi wiwe aho vyarangiye Message ngo ibatsa kukabahasha miliyoni 5 ku bitsindo bibiri kuri kimwe aho mu nyuma baraje mu ntumbero yo kugurura ikibanza citiriwe umuhisi Petero Nkuru nziza naho nyine bakire equipe ivuye hanze mu gihugu cya Uganda KCCA naho nyine bazimana inzimano avuze ngo umushitsi mwiza ngo ari izimana barabakiriye barabazimana neza batsinda ngo 4G ibitsindo bino kubuza ine kubuntu bavuga ati reka rero nanje mwe numbero mwebwe nabonye urugera aho mugeza reka rero ndabe batoyi bana kuko nabana bakiri bato nkuko mu yabivuze imyaka 17 mugabo umupira barabigaragaje mu kuva mu giciro cya kabiri baza mu giciro cya mbere reka rero tubahakanya turabe ubwo rukino turabe bizova mu ngene bizaba yes reka tubarindire kugerageje kuraba twabivuze neza n'abana bakiri bato yes kumbure ni bene mugabo umwe ndetse umugwi wa Tigre Noir n'umugwi wa Aigle Noir ni bene mugabo umwe rero kumbura nimba vyanse ku mugwi wa Aigle Noir wabakuze reka turindire kumbura ivyo bakuru baba batakoze novuga bano bana bakiri bato bashobora kuza bakabikora turindire ni mu rukino guno musi kumbure mu biganiro vyo mwijoro canke biganiro vyo ku musi wejo tuzokuzira novuga n'ivyaranze urwo rukino ndetse n'ivyavuye muri urwo rukino ni ku mugoroba kuno musi nakubwira nti tuza kuba tunamaze kumenya ibyavuye muri urwo rukino ko n'urukino rutegekanije igihe cy'isaha 9 unabona yuko ikiganiro cyacu cha Bingo Sport cyo ku mugoroba gitangura igihe cy'isaha 1 kumbure bagenzi bacu bari hariya mu ntara ya Kayanza ndiko ndavuga na cyane wajejwe igisata cyo navuga ni cha communication mu mugwa Kayanza United witwa Musa Momo aza kuba yamaze kuba anaduha ibyavuye muri urwo rukino